Ndasubiye kubaramutsa mwebanywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane arabana n'ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ziranotse na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi we Angeline Ndayubaha, ibyabo byamaze kujya ku mugaragaro, abarundi bose bakaba bamaze kumenya ubusuma bukomeye cane buriko burakorwa n'umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye babifashijwemo n'umugwizatunga Ziranotse, aho bari guterura amafaranga mu gihugu bakajya gushinga amahinguriro hanze y'igihugu, mu gihe mu gihugu ibintu biriko biracika ndetse benshi mu barundi bakaba babaye mu buzima bugoye cane, kubera ko iby'igihugu byagakwiye gutunga igihugu biriko biratwarwa na bamwe mu bategetsi babijyana hanze y'igihugu. Nk'akarorero muri Tanzania, Uburundi bugira kane mu bashorayo imitahe myinshi, benshi bakibaza aho iyo mitahe iva, mu gihe biboneka neza ko Uburundi bugeze ahatemba kandi bugeze ku kuka kanyuma, byose bitewe n'ubutegetsi bubi bukomoka kuri CNDD-FDD. Tubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubereka ibyihishe inyuma y'ihinguriro FOMI riherutse gushingwa muri Tanzania ryitiriwe umugwizatunga Ziranotse, kandi ari iry'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayubaha. Turaza no gusimbira muri CNDD-FDD, aho ibintu bitoroshe na gatoya, aho umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka gutwara ikindi kiringo mu gihe bitamworoheye, aho umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriye Ndikuriyo yarahiye akarengwa, akavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye atakindi kiringo ashobora guhabwa, ahubwo ko nyabuna atarakwiye no guheza iki arimo, ahubwo ko ari impuhwe bamugiriye kuko yasambuye igihugu ndetse n'umugambwe muri rusange, bityo abagumyabanga batari bakeya bakaba bashigikiye ko Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ari we ushobora kuba umukuru w'igihugu, ari ushobora kwitoza mu matora ya 2027 agasimbura Perezida Evariste Ndayishimiye, agapanga igihugu ndetse agagishira ku murongo, akaba afise abajenerali ndetse n'ibindi bihangange bikomeye cyane muri CNDD-FDD bimushigikiye, bivuga ko bizamugwa inyuma, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye ntasubire kwitoza kuko baboneka neza ko yabasamburiye umugambwe. Kandi amakuru aturuka mu iperereza ryakoze, aho ryakoze ubushakashatsi risanga ko igihe Perezida Evariste Ndayishimiye yakomeza gutwara Uburundi, byanze bikunze ibara rishobora kugwa muri CNDD-FDD, bigatuma abategetsi nka bose bafatwa bagapfungwa. Akaba ariyo mpamvu abategetsi nka bose biyemeje guhuriza ku mugambi umwe wo kurwanya Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko babona neza ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo ashobora gupanga igihugu akagishira ku murongo. Bikaba biri mu byo watumye Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi ishize yiyumvira kumukura ku isi, aho yamuhaye isumo ariko Imana igakinga Ndikuriyo ntapfe. Iyi ntambara rero ikaba ibandanije kandi ikaba ikomeye cane, ikaba ishobora no gusiga isambuye ibitari bike ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'amakuru. Hari n'ibindi byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Wowe ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gubyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo.
Uburundi buri mu bihugu bitanu bya mbere bishira imitahe muri Tanzania. Mu mwaka wa 2025 gusa ikinyamakuru The Citizen kimenyesha ko imitahe yavuye mu Burundi ingana n'imiliyoni 115 n'ibice 75 z'amadolari, ni ukuvuga imiliyaridi zirenga 800 z'amafaranga y'amarundi. Uburundi bugira kane inyuma y'Ubushinwa, Emirates Arabia ndetse ni ukuvuga ko mu gihe bwo buriko burakena bidasanzwe aka kanya nyine Uburundi buriko butungisha Tanzania ku rugero rukomeye cyane, ndetse hakaba n'amakuru avuga ko atari Tanzania yonyine Uburundi bushoramwo imitahe, ahubwo ko ari ibihugu byinshi yaba ibyo muri Afurika ndetse n'ibya Buraya. Akaba ariyo mpamvu ubona igihugu kigiye gutemba, ariko mu by'ukuri gitembejwe n'abagitwara, kuko Uburundi ntago ari igihugu cyagakwiye kuba kiri ku rugero kiriho uyu munsi. Wa gatandatu iheze ku igenekerezo rya 28 ukwezi kwa gatandatu 2025, Perezida Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe bari Dodoma muri Tanzania mu birori byo kugurura ihinguriro dasanzwe ry'ifumbire ryegukira Itrakomo ya Adrien Ntigacika batazira ziranotse. Iri hinguriro zivugwa ko rishobora kuba ari irya mbere muri Afurika. Kubera iki abatwara Uburundi bashima gushira imitahe yabo muri Tanzania? Umuntu yumvise ngo imitahe iva mu Burundi yo kwibaza ko ari imitahe ya leta y'u Burundi. Nta na gato, ni imitahe y'abategetsi b'u Burundi kenshi usanga binyegeje inyuma y'amazina y'abagwizatunga. Nk'urugero nk'iri hinguriro ya Fomi yashinzwe muri Tanzania, biravugwa ko ari y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, mu gihe bo bavuga ko ari ihinguriro ry'umugwizatunga Ziranotse. Havuzwe Itrakomo ya Ziranotse, benshi bibuka Fomi ya Ziranotse nyine mu Burundi. Fomi yashinzwe ku butegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Ico gihe inyuma Ziranotse hari hanyegeje Nkurunziza na Bunyoni. Amafaranga menshi ya Fomi yava muri BRB ku itegeko ry'umushiranganji Domitien Ndihokubwayo. Hanyuma ibyo Fomi ikora bigagurwa na leta y'u Burundi biciye mu bushiranganji bw'abagabwa na Dewe Rurema. Fomi yakoresha amafaranga ya leta avuye muri BRB ikongera ikungukira kuri leta nyine mu kwigurisha ko ibyavuye mu mafaranga y'iyo leta nyine. Perezida Nkurunziza wenyine yari yahawe imitahe y'imiliyaridi 20 kandi atana amahera yajanyeyo. Cari igihambaye nuko yareka amafaranga y'igihugu akabandanya akoreshwa na Fomi. Byabandanije gutyo no ku ntwaro ya Ndayishimiye mu gihe ca leta ya Bunyoni. Biri mu byateye isibe hagati ya Ndayishimiye na Bunyoni. Ikibazo cyo kwibaza ubu naho nico kumenya iyo amahera aja kubaka ihinguriro ry'akarorero muri Tanzania yavuye, mu gihe Tanzania itomora neza ko ari imitahe iva mu Burundi. BRB yoba yasubiriye gutanga amamiliyaridi ahabwa Ziranotse. Evariste Ndayishimiye na Angeline Ndayishimiye boba nabo baragabiwe imitahe y'umurengerano nk'uko byagenze muri Fomi mu gihe ca Nkurunziza. Uburundi butakamba ngo bambuzanire imitahe, ariko ababutwara bo bakajana imitahe yabo hanze y'igihugu. Muri kino gihe Uburundi bubuze ibintu bya nkenerwa biva hanze kubera kubura amafaranga mvamakungu. Akamaramaza ni ibimaze igihe mu gitoro. None bigenda gute ngo ya mafaranga tubuze ace ajanwa gushinga amahinguriro hanze y'igihugu? Abategetsi birirwa baratakamba hanze ngo bipfuza abazana imitahe mu Burundi. None ninde azozana imitahe yiwe mu gihe abatwara Uburundi bo nyine berekana ko batizeye isoko y'u Burundi ku buryo imitahe yabo bayijana hanze? Igihugu kitizewe n'abagitwara cyo kwizerwa nande? Kubera iki umunyamahanga yozana imitahe mu Burundi aho kuja muri Tanzania hizewe kurusha mu Burundi, ndetse hizewe n'abategetsi b'u Burundi gusumba uko bizeye igihugu cabo c'u Burundi? Ubwo abategetsi b'u Burundi baratahura urugero bariko rwo kwica igihugu cabo. Abategetsi banyonora amafaranga y'u Burundi bayajana mu mahanga, bakongera bakica n'icizere cose ku Burundi. Tanzania iriko ikwega imitahe kubera abatwarayo amafaranga yabo bazi ko azoba agikwiye akingiwe.
iwacu wozanye imitahe atinya ko amafaranga yiwe azibwa, ni bande bazoyiba? Ba bategetsi nyine bariko bayajana hanze. Ikibabaje kurusha ni ingene abo nyine bakora ibyo baguruka ku kwigisha gukunda igihugu, bakiha ububasha bwo kwita abatemera ako kamaramaza abansi b'igihugu. Ngubu ubusuma buriko burakorwa n'umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bari gufata amafaranga yose y'igihugu yagakwiye guteza imbere igihugu bakajyana muri Tanzania ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye, aho bari kujya gushingayo amahinguriro akomeye cyane mu gihe igihugu cy'u Burundi kigeze ahatemba kubera ibihe bikomeye cyane kiriko kiranyuramo kubera kubura indongozi zikorera abenegihugu, ahubwo akaba ari indongozi zikorera imiryango yazo ndetse n'akarwi gato cyane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Abarundi batandukanye bagize ico bavuga ndetse bagiye bagira ico bavuga mu minsi yatambutse, barebye ibiriko birakorwa n'umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye mu kujya gushinga amahinguriro hanze y'igihugu, mu gihe mu Burundi abarundi bariko barahura n'ingorane zikomeye cyane, n'abatanze amafaranga yabo ngo bazahabwe agafumbire bakaba batarakabonye, ahubwo nyabona amafaranga yabo yaragiye gushinga ihinguriro muri Tanzania. Erega iyo niyo plan B bariko barakora kubera nta self confidence bifitiye muri bo. Barazi neza ko umwanya n'umwanya igisasu bicaye ko gishobora guturika bakomoka. Erega iki gihugu umunyabwenge yumvira arabona neza iyo kiriko kiragana ko atari heza namba. Rero kuba bariko banyanyagiza imitahe muri Tanzania ni kubera yabaye umuhetsi wabo kuva kera. Izoborohereza n'igihe batazoba bari ku butegetsi, bazoronke ikisigara kirabatunga. Mu ijambo rimwe uko ni ugutangura guhunga buke buke ku ruyeri, kuko barabibona icambere baherekeye ko ni ugutangura guhungisha amafaranga yabo, hama nabo bazokomoka hanyuma, kuko nabo barabizi ko bariko barica igihugu ku rugero ruteye ubwoba. Wa wundi ati kura ku ziko, ndetse biraboneka neza ko Ndayishimiye ubwiwe ariwe wishe igihugu, naho yidogera abarundi ngo nibo bishe igihugu, ariko biraboneka neza ko umuntu wa mbere wishe igihugu ariwe bwite. None nk'ayo mahera avahe? Ko bavuga ko atamahera y'agaciro ahari, ko nje aho nicaye nyaga n'abakora muri fomi babuze akazi ngo nta kariho, none ziranotse we yakurahe nyamba atoba ari ayahoronswa na banke akomeye? Ibyo ntibisiguritse canke umukuru w'igihugu arafise nk'inyungu? Biraboneka neza ko ziranotse akorana n'abategetsi bakomeye. Sinzi umuntu yambwiye ko Dubai hariyo igisagara c'amagorofa y'abategetsi b'abarundi. Burya Uburundi ukuntu busahurwa nta kubeshe bwaramba, ariko nza nibaza aba bategetsi barazi imyaka bafise, niba ari kazoza k'abana ubu ntibakwije kweri, ntiborokera igihugu naco? Ni ukuri birababaje cane kandi birateye isoni. Abarundi barakwiye guhumuka amaso bakarwanya ubu butegetsi ndetse n'ubu busuma buriko burakorerwa igihugu, ndetse bakarwanya ubu busuma buriko burakorerwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho biboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye afatikanije n'umutambukanyi we ndetse n'abandi bategetsi bakomakomeye muri leta ye bariko barakora ibintu biteye ubwoba, bituma igihugu c'u Burundi kitazigera gitera imbere. Tugaruke ku makuru twari twababwiye mu ntango, aho ibintu bitoroshe na gatoya muri CNDD FDD, aho intambara ikomeye cyane hagati y'ibihangange bihanganye kuva kera, aho amakuru adushikira yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye nubwo yipfuza kubandanya atwara igihugu, ariko ko bitazigera bimworohera na gatoya, kuko ibihangange nabyo biriko birakora ibishoboka byose kugira ngo igihugu cyakwe Perezida Evariste Ndayishimiye gihabwe umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriye Ndikuriyo. Ikiriko kiratera iyo ntambara muri ibyo bihangange nuko abategetsi bakoze ibishoboka byose kugira ngo bamenye icyo abarundi bari kwiyumvira ku butegetsi bwa CNDD FDD. Byaramaze kugaragara ko abategetsi
bose bamaze kubona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye abarundi yaba abakomeye yaba abato bato yaba abari mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu batakimwizeye, bityo babona ko kugira ngo bagumye bamushira imbere mu mugambwe wabo bishobora kubakwegera akarambaraye, ndetse bikaba byatuma abarundi bajya mu mabarabara bakamwamagana, ibyatuma mu gihugu haba ibintu bikomeye cyane bishobora gusiga bisambuye ubutegetsi bwa CNDD-FDD, bityo abategetsi nka bose bo muri CNDD-FDD bakaba bajyanwa imbere y'ubutungane, kuko bazi neza ko bagiye bakora ibyaha biteye ubwoba, ndetse benshi bakaba bafise ibyaha bikomakomeye bagiye bakora kuva bashika ku butegetsi. Akaba ariyo mpamvu babona ko igihe abarundi baba batahuye bakabashira imbere y'ubutungane ibara ry'abari bagwiriye, akaba ariyo mpamvu bashaka guhindura perezida mu ntumbero kugira ngo barebe ko abarundi bakongera kwizera CNDD-FDD, bityo bakabona ko umugabo usigaye mu Burundi ushobora gushira ibintu ku murongo atawundi uretse umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo, nawe ukunze kugaragaza ko agaya cyane Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse akagaragaza ko afise imbaraga n'ubushobozi bwo gutunganya igihugu, aho yaragiye anenga mu minsi yatambutse Perezida Evariste Ndayishimiye, aho ubwe agenda avuga ko ataco ashoboye atanicyo akora, ko nta n'ingabirano afise yo kuba umukuru w'igihugu. Ibi byose bikaba byaratumye abagumyabanga batari bakeya babona neza ko Reverien Ndikuriyo ariwe ushobora kubarongora, kandi bakaba babona neza ko ariwe ushobora kubakingira mu byaha bagiye bakora kuva bashika ku butegetsi. Akaba ariyo mpamvu bashaka kurwanya Ndayishimiye bakamushira imbere kugira ngo abafashe kongera kubaka umugambwe wabo, ndetse no gutuma abarundi bongera guhurumbira CNDD-FDD. Ni byinshi biba biri kuvugwa muri CNDD-FDD, byose turajya tubashikiriza tunyuze kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.